Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ndabifurije indwi nziza y'umugisha. Ino ndwi dugiye gutangura izababere indwi y'ubwiza, indwi yo kubona kugira neza kw'Imana mu miryango yanyu, mu buzima bwanyu bwa misi yose, mu kazi kanyu. Muzabone ikiganza cyiza cy'Imana kizobane namwe. Ndabashimiye ngene muramukurikirana ibiganiro byacu. Umwami Yesu Kristo abaheze umugisha mwinshi. Uyu munsi rero uwo gutangura indwi ari ijambo riri ku mutima wanje, ndashaka kubabwira inyungu zitanu dukura mu gusoma Bibiliya. Ni inyungu zitanu tuzadukura mu gusoma ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ryanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 16. Haravuga ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Haleluya. Kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbara by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyene ingabo. Amen. Amajambo yawe yarabonetse, maze kuyabona ndayarya. Sifa kwa Mungu. Narayigifashe Bibiliya ijambo ryawe ndarirya. Mu gitabo cya Ezekiel hazavuga ngo narayariye aransosera. Haleluya. Amen. Naraririye ijambo ryawe, maze kurirya. Amajambo yawe yambereye akanyamuneza, maze kurya ijambo ryawe ryandemeye akanyamuneza mu mutima wanje. Amen. Ryandemeye ishimwe, ryandemeye indirimbo. Haleluya. Akanyamuneza n'indirimbo n'ibihimbaro by'umutima wanje. Ryandemeye ibihimbaro by'umutima wanje. Ijambo ry'Imana naribonye, maze kuribonye ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro by'umutima wanje. Urifuza gutunga umutima unezerewe, urifuza kubaho unezerewe, urifuza kubaho mu mahoro, wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Abakolosayi, Paulo yabwiye Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, yarababwiye ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu ubwenge bwose, mwigishanye muhanurana, muririmba zaburi n'indirimbo z'amatazirano bya mwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Amen. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye. Rigwiriye kandi rigwije ubwenge. Bene data, mukundwa uri kurankurikirana, ijambo rya Kristo ribe muri wewe rigwiriye kandi rigwije ubwenge. Ndakwifurije gusoma ibyanditswe byera. Ndakwifurije kubaho ufite ibyanditswe byera. Ndakwifurije gusohoka mu rugo rwawe misi yose wimenyereze gusohoka usoma ijambo ry'Imana. Wimenyereze kubaho wasomye ibyanditswe byera. Biraryoshe. Haleluya. Petero yaravuze ijambo ryiza. Petero wa mbere, urwandiko igice cya mbere cya Petero igice cya mbere umurongo wa 2, igice cya 2 umurongo wa 2 haravuga ngo mumere nk'izo zivutse vuba, mwifuza amata y'ibyambwemu, mwifuza amata adafunguye, kugira ngo abakuze abashikane kugakiza. Mumere nk'izo zivutse vuba, mwifuza amata y'umutima atafunguye, kugira ngo bakuze abashikane kugakiza. Ijambo ry'Imana, amata adafunguye. Hari indi version nasomye yakoze ku mutima wanje. Iyo yavuze ngo kuko uruhinja rukenera konka, umwana muto akenera konka, abariko namwe mwifuza amata adafunguye, aryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, amata adafunguye, kugira ngo atume mukura mugere kugakiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riradukuza, rikadukura mu bwana, rikadushikana kugakiza. Reka ndababwire inyungu zitanu dukura mu gusoma ibyanditswe byera. Inyungu zitanu dushobora gukura mu gusoma ijambo ry'Imana. Inyungu ya mbere, Bibiliya ijambo ry'Imana rihindura ivyiyumviro byawe. Iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirafata ivyiyumviro bya negative, rirafata ivyiyumviro bitari byo, rirafata ikintu cyose kitari cyo giciye mu vyiyumviro kigakuraho. Iyo twimenyereje gusoma ijambo ry'Imana, ibyiyumviro byacu birahinduka. Paulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibitanduye byose, nimba hari ibyo gushimwa, aba ari byo mwiyumvira. Igihe dusoma ijambo ry'Imana, ibyiyumviro byacu birahinduka. Ntabwo twiyumvira ibipfuye, ntabwo twiyumvira ibintu bitari oya, twiyumvira ibintu bizima. Paulo ababwira Abakorinto, arababwira ngo ariko tweho dufise gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Ndabifurije gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rizahindura ivyiyumviro byacu. Inyungu ya mbere dukura mu gusoma ijambo ry'Imana, ivyiyumviro byacu birahinduka. Inyungu ya kabiri, biguha ubwenge. Ijambo ry'Imana riduha ubwenge. Mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 130 baravuga ngo guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco kugaheza umutungo ubwenge. Guhishurirwa amajambo yawe.
Yesu agiye kuja mu ijuru, ikintu cya mbere yakorera Petero yabunguye ubwenge kugira ngo batahure ibyanditswe. Ijambo ry'Imana riza riduha ubwenge, riza riduha ubwenge. Amen. Urakeneye ubwenge, imenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Wishurirwa amajambo yawe kuzana umuco kugaheza umutungwa ubwenge. Amen. Ndakwifurije guhishurirwa ibyanditswe byera, ndakwifurije gusoma, kuko niwasoma ijambo ry'Imana nta kindi kintu rigukorera, rirakungura ubwenge. Wishurirwa amajambo yawe, haleluya, kuzana umuco kugaheza umutungwa ubwenge. Iyi Zaburi 119 umurongo w'105 riravuga ngo ijambo ryawe ni umuco umurikira mu nzira zanje. Urakenera kugendera mu muco, wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Inyungu ya gatatu dukura mu gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riduha amahoro. Iyo dusoma ijambo ry'Imana ntabwo twamana umutima uhagaze, ntabwo twamana umutima wundi. Amahoro y'Imana araganza mu mitima yacu igihe wimenyereje kurimbura ibyanditswe byera, igihe wimenyereje gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikintu gibikuzanira ni amahoro yo mu mutima. Amahoro aruzura mu mutima wawe. Amen. Urifuza amahoro, urifuza kuba ufite amahoro y'Imana, urifuza kwama uganjwe n'amahoro, wimenyereze gusoma Bibiliya. Iyo wimenyereje gusoma ijambo ry'Imana, rirakumara ubwoba, rirakumara guhagarika umutima, rirakumara ibyo uri kurabonesha amaso. Ijambo ry'Imana riragera kure ya bino turabesha amaso yacu. Amen. Ndakwifurije kurimbura ijambo ry'Imana iminsi yose kugira ngo wamane amahoro. Urifuza kwamana amahoro, wimenyereze gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ni wimenyereza gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, uzokwamana amahoro. Amahoro nahawe na Yesu ndayazigamye mu mutima. Nta kindi kizigama amahoro ni ijambo ry'Imana. Inyungu ya kane dukura mu gusoma ijambo ry'Imana, bitugumiza mu ntumbero yo gukura mu mwemu. Turakura mu mwemu. Ijambo ry'Imana riradukuza tukava mu bwana tukagera ahantu hakuze, tukaba abantu bakuze, turakura mu mwemu. Hari abantu benshi badakura mu mwemu, ari abana bamaze imyaka mu ishengero, bamaze imyaka muri korari. Hariho n'abakozi b'Imana batarakura. Kubera iki? Bibiliya, ijambo ry'Imana, bahura nayo mu gihe bagiye kwigisha. Ntugahura na Bibiliya, umukozi w'Imana ukura numviriza, tukigera uhura na Bibiliya igihe ugiye kwigisha. Bibiliya kibi igitabo cyawe usoma n'igihe utagiye kwigisha. Nibyo kurya bitunga umutima wawe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riradukuza, rikadukura mu bwana, rikatugiza abakuru. Petero yavuze, hari umurongo twasomye ngo mumereke inzoya zivutse vuba, mwifuza amata y'imwemu atavanze n'amazi, adafunguye kugira ngo bakuze. Nta kindi kidukuza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riradukura mu bwana, tukaba abantu bakuze, tukaba abantu bakomeye. Haleluya. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana, niho uzava mu bwana. Hariyo abantu akamara imyaka 5, 10 muri eglise, imyaka 12 aracyari umwana, Bibiliya yiwe iracyari nshasha, ahura nayo agiye gusenga gusa. Mugabo Bibiliya tugomba kuyisoma uko bukeye ku murango. Imisi yacu yose iradukuza, tukava mu bwana, tukaba abakristo bakuze. Inyungu ya gatanu ya nyuma, ijambo ry'Imana iyo turisoma bikwegereza Imana, bitwegereza Imana yacu, bitwegereza Imana. Haleluya. Tuba turiko turaganira n'umwami wacu, bitwegereza Imana. Urifuza ubuzima bwegereye Imana, wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Urifuza ubuzima buri atashe ku Mana, wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Mu gihe hariho umugabo witwa Oswald yaranditse ijambo ryiza ngo Bibiliya igutandukanya n'ibyaha, cyangwa ibyaha bikagutandukanya na Bibiliya. Ni ukuvuga iyo dusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana riradutandukanya n'ibyaha. Ndakwifurije gusoma ijambo ry'Imana. Izi nyungu 5 uzazibona mu buzima bwawe. Ikintu nababwiye ngo ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana rihindura ibyiyumviro byacu. Ijambo rya kabiri riduha ubwenge. Ijambo rya gatatu riduha amahoro. Haleluya. Ijambo ry'Imana riduha amahoro. Ijambo rya kane riradukuza. Ijambo ry'Imana riradukuza mu mwemu, riradukuza mu mwemu. Ijambo rya gatanu, ijambo ry'Imana riratwegereza Imana. Haleluya. Urifuza kwegera Imana, wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Yeremiya yavuze ngo ijambo ryawe ryarabonetse, maze kuribona ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro z'umutima wanjye. Urifuza ko umutima wawe unezerewe,
soma ibyanditswe byera. Yosuwa, Mose, Imana yabwiye Yosuwa ngo uzoririmbure ku murango no mwijoro, niko ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urifuza amahirwe muri buno buzima? Urifuza kuba ufite amahoro? Urifuza gukura mu mpemu? Urifuza, haleluya, kwegera Imana? Wimenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Umwami Yesu aguheza umugisha, aguheza inyota yo kuguma mu ijambo. Kuguma mu ijambo. Ikindi, wimenyereze kujyatura. Wimenyereze kwatura ijambo ry'Imana. Wimenyereze gusengera mu ijambo ry'Imana. Imana izayumva ijambo ryayo. Amasengesho yacu agomba kuba afite imizi ashinze mu ijambo ry'Imana. Tuvuga gusa amajambo, dusenge amasengesho ahagaze mu ijambo ry'Imana. Yesu aguha inyota yo gusoma ijambo ryayo. Data, turagukunda, izina ryawe rihabwe icubahiro. Duheze inzara n'inyota zo gusoma ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryavuze ngo nararibonye maze kuribona ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro z'umutima wanje. Ndakiriye inyota idasanzwe yo gusoma ibyanditswe byera. Urakoze, amahoro ya Kristo Yesu aganze mu mitima yacu no mu miryango yacu no mu gihugu cyacu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.